igitabo ca kabiri intumwa Pawulo yandikiye abikorinto mu gice c'9 ku murongo w'10 haravuga ngo kandi iyiha umubivyi imbuto n'imitsima yo kurya niyo izobaha ibongereranirize imbuto zanyu zo kubiba kandi izogwiza ivyamwa by'ukugoroka kwayo ngo namwe muzotungishwa muri vyose ngo mugire ubuntu bwose butuma dushimisha Imana itanga imbuto ngo igatanga n'imitsima. Nashaka utahura aha hantu imbuto ni imbuto zo gutera, imitsima ni yo kurya. Kuko uteye umenye ngo ntuca wimbura ubwo nyene. Bibiliya iravuga ngo umurimyi yarimye arihangana gushika vyere, n'uteka n'inkono iri kuziga arateka akarindira bigasha. Keretse uturaguje, hari abantu bakunda guturaguza, shaka guturaguza imitura n'ibyo kurya bitari bibisi kandi bidahiye. Uri ibijumbu vy'imitura uturamangati pana guturaguza yindira bishe. Imana ni nziza ikitanga imitsima uburajya imbere yuko bizera, igatanga n'imbuto. Kandi Imana nishaka kurya imbuto no kubwira ngo urondere okazyo canka kajyo, ntusha kajyo akariko kose ko kubiba, kandi uzotera imbere bihebuje, kandi uzo umutunzi bihebuje. Erega tuboneka nk'abakenya, niko Pawulo yanditse ngo ariko turabatunzi ko dutungisha benshi, utungisha abandi nawe ntikaba karabayeho. Mbega uremera ko umutunzi, mbega uremera ko umugisha uhora utungisha. Ariko ndagomba ndakubwira iki kintu, ico cyose Imana izogushira mu kiganza naho rizo ifaranga rimwe, izo ari imbuto Imana iguhaye kugira ngo bibe muri iki gihe. Kujya imbuto n'amakosa mu rudandaza no kujya umutahe. None iyo umutahe wandanya kudandaza, wewe ujya umutahe ukaburiye n'inyungu byose ukarira rimwe. Ntujye umutahe, ntujye imbuto. Kujya imbuto n'amagorwa. Ariko Imana itanga imbuto igacishiraho ku ruhande imitsima kugira ngo utere imbuto, ntujye imbuto hanyuma vyere, bigira vyere, bigire bigende neza.